je ndamukunda D1. I love him. Sibyo? Kandi anamufana. Umuhungu ashobora gukora nyine ibyo yashakiye akabikora ariko bidasiguye ko agukunda. Yeah. Gusa je uruhande rwanje ndamukunda D1. Abafana bibe bavyumve. Ndasaba nyine abafana ba D1. Munyakire tu munavugire te ujya mu sister agukunda. Ntugire ngagize. Yanabikoretse kuri stage. Oh my god. Ndi kwiyamamaza. Wapi siku yamamaza? So kandi amajambo uyu muntu arambaza ifoko ahagarara. Ahagarara gute kandi nimutubwira amajambo akomeye bisabwa yuko D1 yumva. Nyine ahubwo nifuze ko abafana biwe nyine ari bo bamunsabire. Uravuye mu budanseri. Uravuye mu buririmbyi. Hama ubaye n'umuki. Ubaye no mu video vixen. Okay. Hama rero ubona ubaye umu queen of stage. Okay. Wakitinze kuri stage ya D1. Okay. Vyari bimeze gute gukorana na D1 kandi haro n'amakuru. Fise yuko we na D1 muri mu rukundo. Nikimenyamenya turacishaho ifoto bari kumwe na D1 na Rinoji muri mu kanama ntaza kariko. Turashaka ayo makuru yose. Uyadusobanurire bimeze gute we na Rinoji vyagenze gute umubere queen of stage inde D1 D1 Aisha nenda bitwa ikibazo kitaza kubura. Oh my god. But I don't know how nza kubi explaininga. First of all, D1 is my friend kuva kera. Okay. Kuva kera. So kuva ataraja muri management ya Iteka Music. Yes. Yari umugenzi cyane. Rero amaze kuronka amaze gusinyana
amasezerano iteka music ubugenzi bwahagaze cyo kubitura abagenzi bo abantu batubona turi kumwe ntabwo batabura ibyari ibyo noneho abantu bibaza yuko peut-être ko ndi mu star bavuga ati nk'aka bakobwa kamara ukamugira inyuma nani biki oya nabavuga ko mwana umuntu akundana ugenda kumuraba iwiwe ahaba mujabe mwijabe ni yaba burya nawe mujabe hajya I don't know wabahe ni unahazi kundusha sindahazi gusa nyene byatanga kuvugwa imbere yuko haba ijya concert mu Kinama hama Diwan cavuga ati rero aba bakari batuvuga reka tugende hasi hahiye tu acari bigupropose acari bigupropose nawe ati wari watevye ahubwo rero ibyabaye hariya mu Kinama twese tuzinge byagenze y'amafoto yose yafashwe hariya ntituzi twagiye kubibona ati hari ibintu twakoze kumengo hari ibintu twakoze habaye iki ndamubaza ngo hari ikintu cyabaye habaye iki nyine tumumengo hari ibintu nyine twakoze kuri stage ariko mwari nkabikoze hari harahiye kandi the way wa acting je no narindi uburyo actingamwo si bwa buryo bw'umu queen of stage bisanzwe vyarabonekeye ko hari akantu kaga some love mufitanye we na D1 kandi ndashaka yuko utabihisha abakunzi ba Yagatek ubivugira ngaha anya babimenye kugire n'abakonkira bahora baca kuri D1 bashaka kumwibagiza D1 wewe ubabwire yuko wamaze gufata ikibanza yewe ukabiceceka bo ntibazobiceceka kandi bazoguma bagucinya okay mvuge gute ukuri ndabizi ukuri reka ndabivuge D1 n'umugenzi nabivuze n'umugenzi uva kera so je ndamukunda D1 I love him sibyo kandi anamufana kana baragukunda sha ninya kubivugira hano kuko ninya yuko nyene nusanganye ane amapoti imbere ya kamera I don't know nta foto yo gutera sinzi ko nkunda uburyo yagufatamo kuri stage uburyo yatambisha abafana gusa kacagaruka inyuma yawe ndabona yuko gufitiye urukundo nta foto azogutera nyene abakobwa bibaza ko tugikangwa n'ibintu nkabijya n'ibikidukanga bisigura iki umuhungu ashobora gukora nyene ibyo yashakiye akabikora ariko bidasiguye ko agukunda gusa je uruhande rwanje ndamukunda D1 ndamukunda bimubwire uri serieuse ubumubwire uri serieuse nyamba atavyo yarazi ndamukunda nyene abafana biwe bavyumve sibyo abafana bavyumve basi hari abafana ngabo batako barabishima akavuga ati D1 ntabwo yosokana na Kayla kwa oya like nimubijije canke mu nyanke oya ahubwo nawe uri kuri level ya hatari hari n'abantu ubwo bashobora kuvuga ati D1 nawe ntakudeservinga aturamurenze kutibaza kuri aba bantu bo ndasaba nyine abafana ba D1 munyakire tu munavugire ujya mu sister agukunda ntugire ngagize yaranabikoretse kuri stage oh my god ndi kwiyamamaza wapise kwiyamamaza erega akari ku mutima bavuga gute gagaherera ku munwa gasisekara ku munwa arumva nta mpamvu yo kuvyigumizamo kandi D1 je namuzi n'umuntu afite urukundo rumeze gute none umuntu akunda abakobwa abakobwa bareka kubakunda gute kandi rero baduha ibibondo abakobwa bose ariko sha ndabizi yuko nyine afite abakobwa nyine bamukunda nyine umutima urasimba nyene tukihangana tukabirabisha amaso tukabizagiza ingore murabimubwira none basi muri private D1 amaze kubimubwira yabifashe gute no anyishuruko nubwo binyishuruko ari umuntu ndumva umengo nubwo anyishura anyishura nyene anyishura neza but you know
abahungu umurongo yitu but nuko nyene turiyakira tu. Oya uramaze gufata time yawe mukaja ahantu quelque part kumbwira ati D1 ndagukunda. Urakoze ngira ko rakumva uriko ransabira. Oya uramaze gukora ico kintu uko ushobora gusanga wowe nawe bikora mu sous forme ya joke ugasanga ubimubwira utari serious cyane akaca nawe abifata nk'ibintu bisanzwe nyene akaba ariyo mpamvu atigera nawe adudurira akati najewe ndabiri nyene. I'm serious mugabo urumva if he's not ready gusa nyene n'ubungundu uzobimbwire sibyo. Ureke kuguma ushira muri question mark because that it can kill me. So kandi amajambo uyu muntu akorambaza ifuko ahagarara gute kandi nimutubwira amajambo akomeye bisabwa yuko D1 yumva nyene. Ahubwo nifuze ko abafana biwe nyene ari bo babinsabira. Bon uvuze gusaba shaka nyene ansabire kwa D1 abe serious anyishure nyene izwi nyene basi azonere for abikubwire erega azobikora we baseriye gusa umwereke kuri serious basi mbwira ngida disi yayo gute ndashaka wana kuri kamera kamera te ubwoba no aha nyene wowe umubwire uri serious urebe yuko nawe atazokwishura tuzoce tumurondera uzomuyiring ego nzomuyiring cyana musaba ikiganiro aze ngaha anya nawe nyene abicisha ego aish bivuge rero bidukorere nkuko tubigusavye umusabe ndugutinya yuko umuhamagaye nyene ukamubaza kuyo ava bihakana nyene kubera iki abyanka abihakana noca maramara sha. none wobona wowe wiravye nko mukiyo ubona udatese ntarige nawe wiraba ukavuga ati cyanda ndatese kareka ibyo gutesa biracyariho ubu abantu ntibakirangura tesa uragidike reka n'amabanga. None uriteguye guhangana na Santa uzi ataraje muri iteka ndamumenera akabanga ataje muri iteka iyo histoire yabene igete nendayizi kandi byamushikira muhari nije namuhoza amarira bo akwiye kwibukira bimwe please pana kwibagira reka kwibagira akahise. Yaragenda kwa Santa hama Santa akamutera amarira hama atashe wowe nawe ukaciyamuhoza akaza akamubwira ati urumva nyene simederewe ati no I'm here for you ukwiye kubabara rega ibyacu sibyo abantu nubwo kwavuga ati urumva utakwizimiza ko yajana ari umustar no je byinshi ndabizi cewe na D1 mwavanye kure atavyuka ariko nuko atavyibuka it's fine. Oya ndavye uburyo yagize reaction muri kuri gas stage nabana yuko karimo ivyo nibigukange nugakangwe n'ibintu nk'ivyo sivyo. Gusega nawe rigarabana yuko umukunda urukundo gukuri ataburyarya rurimo turaho nyene nihe kaderuka guha D1 kadinya baki kadi ariyo yose cyane ikintu cyari cyose ro guha D1 mu buryo bwo kumwereka ko umukunda sindamuweshe tu ntayo kabisa ntayo vraiment ngora mukunda umuntu ukunda n'umwekado umuntu umukunda gute no ndakubaza uko umushaka kumvuga ibintu byose ega sisho kuvuga ibintu byose byose ariko nakantu ko kwereka yuko abantu byavye namwebye abajournaliste mutuma umuntu akora ikosa agatangura nyine kuvuga soit mu bishaka kumubitsira bya kera agashaka kuvugana ama emotion
ndibaza yuko ikiganiro cya Diwan ko twagigarukiriza hano umviriza ikintu kimwe sikuvuga ngo shaka nguzana ama emotion ahubwo ndashaka yuko abantu barimo baradukurikirana bamenya yuko herma umukunda Diwan kandi umaze no kubimwereka niyo mpamvu nkeneye yuko uvuga ati naramuhaye no ikintu gihari namenye kwanza twamenyanye ryari mu bihe bimeze gute ageze he ndamufata gute Devo nitubonana cyane sanga umuntu amutinya porepore kwera aba ari busy n'akazi kiwe uretse ko nyine ndamushyigikiye mu kazi kiwe kandi ni nawe fana sibyo ibintu aba arimo ndabibona simba ashaka kumustressa okay ariko nyine subiye mu kahise biratuma nyine nguma nyine ndamwibuka si we atibuka kahise it's fine it's okay life goes on umusore wo kugenda kuramutsa Diwan nyamba wibuka neza ari ryari kera ademiri kombi cyangwa kwezi kwa kangahe hewe ariko uhagaritse kumbaza ibibazo hagarika ariko nibisanzwe kuvuga ku rukundo rwawe none wewe birakurambira jewe wavuga ku rukundo rwanje manumva umenga twobigumamwo twokigumira kuri iyo nkuru nta yindi sije dukwiye kujamwe wewe gute bikurambira oya sukundambira numva umengo twoja mu bindi bintu ibindi bintu nyene bituma umuntu nyene yibuka ivyahe bibi byiza guco but it's fun kandi nibisanzwe sivyo umuntu kuba nagiye mu rukundo no umuntu kuba mwarabagenzi ko mwarabagenzi hama umwe agafata inzira yiwe undi agafata inzira yiwe n'ibintu bisanzwe sivyo nyaburi ikintu kiguma kibahuza kandi kibagarukana mu gaswa kandi mugahura nikibura so I think those questions bya Diwan tushobora kubihagarika hano sibyo imbere yuko tubihagarika gira akajambo kamwe ubwira Diwan mbwira abafana ba Diwan mbwira abafanzi ba Diwan ukabwira Diwan kuri mubwira umengo biva kure niko notuma wewe ego okay je ntumira ngaha kuri kamera akajambo nzobwira Diwan kavuge baranje ko nasaze nasaze reka nzomwenda ndamwibwirira gute je mbwira nzomukubwirire gute oya please reka utansaza shawe none nunyizeye ko ubutumwana bushikana neza oya ndumumengo ndiko ndarenza urugero no nta rugero kurenza jean abantu muko murankurikira mu nyanganire sivyo ntimuzogira ama commentaire mabi sijewe ndiko ndavuga hano gusa nimunjije sivyo nimunjije ngo muze kuvuga kugira ama commentaire atari meza cyangwa muvuga ati Diwan ntiyo kundana nawe ngo uri mubi cyangwa muvuge ngo iki mutabona kuzana ibindi bintu no je navuze nyene ikindi ku mutima sibyo kandi navuze why nagiye kuri stage ngo ndisigura reka ni gihari reka duhagarike hano ijya Diwan hama ari byo kumubwira nzomubwira je nyene cyangwa turi babiri I don't know gusa ne tuzomenya yuko byagenze gute byabandanije gute ibana no tuza kubitubwira basi ati nibikera umenya sweet bana kubera iki kandi turi proud yanyu no muri famous uraririmba nawe araririmba why not tutomenya urukundo ruri hagati yanyu no nibiki bon nubonye nawe nabivuze hano ntibyari byemewe ntibyari byemewe kuko amafoto yasohotse c'est pourquoi mumva ndiko ndisigura hano ndiko ndavuga yaba ajya amafoto atasohotse sine kuvuga none nkajyanya koko ari kuri stage yiwe yarakurishe nk'umu queen of stage cyangwa wabikoze nk'umusheri wawe why andihe kubera risheri wawe umugabo se wabana muri kazoza stop it ugomba kutwubakira ku ngoma oya azobikora kuko Diwan nawe nyene burya arazi guha agaciro umuntu amukunda ntabonye yuko n'abafana bamukunda yaciye abakorera show y'ubuntu kubera ko uwo mukunda yotaja gukunda abandi kandi ndamukunda ku buntu yarisemvye basanta biranka basanta bikundira abandi nabonye umukobwa mwiza nkawe wo munyakabiga
araja mu rukundo rw'ubuntu nta n'amafaranga umusaba ibaze ko umubera na queen of stage y'ubuntu nanjye namuhaye umutima wo kubuntu nyene nanyumvira ko abafanzi biwe tu D1 aho uri hose uyu mukobwa ukaramuka utamukunze ntuzodukira ivyo bintu bimenye ntuzodukira okay gusa numva shaka kumenya D1 yaragenda kwa Santa okay kabibwira iwabo bose barabizi ko bakundana nawe baramaze gushika kwa ba D1 ku bagenzi be bose twabwiye ati jye muhungu mugendana ndamukunda bimeze uku donc radi muri style yabiririmbye mu ndirimbo yitwa amarira igihe yaririmbye birabaho ushobora kugenda kurira uwundi muntu hari uwundi nyene ujya nyene yagukunda tuvyumva mu marira biriho si ni sta ubona ikiranshikira muri no mwanya yaramukunda Santa ni Santa yego gete yaramukunda ariko muri rya mwanya nanje I was there yeah and now you are still here muri rya mwanya I was there rumva cyagiye mwabibonye ja so aho yagarukiye sinzi yagarutse ko ntawenze nibaza yuko ari ibintu muzoyaga muri babiri kandi turakeneye kuzoza kutubwira ikintu cyapfuyemo ntuzovyigumane ngo ugume muri uwo munezero ngo icyo washaka ngo warakironse uzoze ngaho tubwira ati byarakunze bikunze bigakunze nivyanka nawe nyine uzoze kutubwira ati byagenze vyanse nzogaruka kuri kamwe mbwa bigakunze sinzogaruka kubera iki nta kamwe ko kwisigura kandi sinsigura iki oya ahubwo uzoza userebura nivyakunze uzoza userebura ati hewe byarakunze vyabi oya bikunze nzoba nshaka ko ibisigaye biba mu nyibanga okuzoza userebure hama ivyo umuntu uzogire mu banga please umunezero wanje nzowihisha tu bizoba mu ibanga hama nivyanka niho nzoza kwitoka nyene ngaha mbwa vyakunze mon cher ntuzombona kabisa okay Kayla kandi gushimire cyane thank you abakunzi bawe urakoze kunkuramo amajambo nta majambo ndagukuyemo ahubwo turaganiriye kandi vyari bimeze neza okay kandi ntuzugumana umunezero please basi uje uzombwira inbox sivyo okay murakoze cyane nyene ngira ko nyene abantu nyene ba following everywhere kuri Facebook Instagram YouTube good gusa kuri YouTube ni Kayla Burundi Kayla Burundi ahandi ni Kayla Keza Kayla Burundi Instagram Kayla Keza good nzondona okay reka ndagushimire wewe muntu uwo ari we wese wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma ukabana natwe ugahewe ivyo wari urimwo ukabana natwe uri w'agaciro cyane God bless you big up on yourself